ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumviriza kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 16 ruheshi 2026 musangwa ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Jumba z'umutima afatikanije na Gisene Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Ikiziga c'umusore wo kumutanga Nord yari yaburiwe irengero catowe mu buruhukiro bw'ibitaro kwa Kalede mu Kamenge, naho abajyango ba nyakwigendera basaba guhabwa umuco bamwe n'abandi bavuga ko umuco utatanzwe no ku bandi bitwa ko bagandaguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Leta ikiri iya CNDD-FDD uwo muco ngo ntuzoboneka. Imvugo y'umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye ku bijanye n'abigisha baja hanze ngo igaragaza ko leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD idashobora gutorera inyishu ico kibazo. Muraza kuvyumva mwidonido. Hari n'ayandi inkuru imwe mu buryo burambuye ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa. Ikiziga c'umusore akiri muto Jean Noel niko yagize yari yaburiwe irengero catowe mu buruhukiro bw'ibitaro kwa Kalede mu Kamenge. Jean Noel yari asanzwe aba muri quartier ya Mutanga Nord mu gisagara ca Bujumbura. Ibibazo ni vyinshi mu muryango hamwe no mu kibano nk'uko abegereye umuryango wa Jean Noel avukamwo babishikiriza. Amakuru ava ku Mutanga Nord yemeza ko umusore Jean Noel yavuye imuhira ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi ruheshi uyu mwaka wa 2026 hama ntiyataha. Kuva ico gihe abajyango baciye batangura gukora uko bashoboye bararondeza uwabo ahatandukanye barahebura. Batangajwe no gusanga uwabo mu buruhukiro bw'ibitaro kwa Kalede mu Kamenge inyuma y'umutaga wa gatanu igenekerezo rya 12 ruheshi 2026. Amakuru ava mu bitaro kwa Kalede mu Kamenge amenyesha ko abajejwe uburuhukiro kuri ivyo bitaro boba babwiye umuryango wa nyakwigendera Jean Noel ko ikiziga c'uwabo coba cashikanywe ngaho n'umukuru wa quartier Gituro iri muri zone Kamenge komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Abajyango ba Jean Noel basaba umuco ku vyashikiye uwabo basanze ari kiziga bamuheruka ari muzima. Biruko mu gihe mu gisagara ca Bujumbura haguma hanyururizwa abantu benshi bakaburirwa irengero bikozwe n'abakozi b'iperereza basanzwe batwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu asanzwe anakunda gusenga no kuvuga ko ubutegetsi bwiwe bwashize Imana imbere. Naho abajyango b'umuhisi Jean Noel basaba umuco ku wabo yatowe ikiziga. Bamwe n'abandi bamenyesha ko umuco utatanzwe kw'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza Afsa Mosi yari umushingamateka mu muryango w'ibihugu bigize EAC. Umushikiranganji Gabi Bugaga n'abandi batari bake bamaze kugandagurwa n'ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Uwo muco ngo ntuzoboneka hakiri intwaro ya CNDD-FDD. Basaba abarundi kuja hamwe bahindure intwaro ya CNDD-FDD bashireho iyindi ntwaro izoshira habona amabi yose akogwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD.
hari n'umugabo yaraye agandaguwe igitega atewe grenade. Uwo nawe n'umwigisha kuri École Notre Dame de l'Espérance mwishatanya yitwa Léonce Ndayumvire, yaba mu gisagara ca Gitega quartier Nyabiharage. Apfuye asize umwana akiri muto n'umukenyezi yibungenze. Abo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bari bamuzi mw'isengero Guérison des Âmes mu Nyakabiga. Ababanyi bavuga ko mw'ijoro ryaheze Léonce Ndayumvire yari ku rugo iwe Gitega, hanyuma aronka telefone muhamagara asohotse hanze kwitaba acategwa grenade akaba yacikaniye ku bitaro. Quartier yabamwo nta gihe kinini ngo yari bwayibemwo. Gushika ubu haba mu bajejwe intwaro haba mu gipolisi kijejwe amatohoza nta kajambo. Abatari bake bakaba babandanya kuvuga ko intwaro ya CNDD-FDD itavuye ku gakana Abarundi ngo izobamara kamwe kamwe. Barasaba ko Gahimbare Pierre yahora akorera mu isoko ya Ruvumera mu Buyenzi muri komine Mukaza mu ntara ya Bujumbura arekurwa. Abagenzi biwe basangiye umugambwe CNDD-FDD nibo babisaba. Gahimbare Pierre yarajejwe ivy'umuyagankuba ku isoko ya Ruvumera, abohewe mw'ibohero rikuru rya Mpimba ku Musaga. Yakoreye cane n'umugambwe CNDD-FDD. Yapfunzwe adenderejwe ko amagrenade atowe mw'isoko ya Ruvumera azi iyo yazananye. Ikiringo bamuciriye c'umunyororo yaragikoze kirahera, ariko ntiyarekuwe, yagumijwe mu buroko. Abo basangiye umugambwe CNDD-FDD bavuga ko batariko batahura ingene mugenzi wabo yakoreye cane umugambwe agatako agapfungwa ku kadenderezo, ahembwa kugumizwa mu munyororo kandi n'igihano bamuciriye yarakimaze. Basaba ko arekurwa co kimwe n'izindi nzirakarengane zejejwe n'ubutungane, eka n'abahejeje ibihano vy'umunyororo baciriwe. Bafise amakenga ko ubutegetsi bwabo bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD bwarushe ngo kuko budakora ico bwategerezwa gukora, ngo hakaba hakenewe ko busubirizwa. Umugambwe Sahwanya Frodebu uriyamiriza wivuye inyuma ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo kuzokwimurira ibisigarira vya President Melchior Ndadaye hamwe nabo bagandaguranywe mu 1993 mu kindi kibanza. Leta ikaba ifise umugambi wo kubazura bakava ku kirimba c'umwami Mwambutsa bakimurirwa mu kibanza kirimwo incungu yo kwikukira kiri ku mutumba wa Vugizo muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Biri mw'itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uyu wa 16 Ruheshi 2026. Amafaranga azokoreshwa mu gusubiramwo ikibanza kirimwo intatemwa ya Rudoviko Rwagasore, incungu yo kwikukira ku Burundi. Abana biwe babiri aribo Marie Thérèse na Marie Pia. Pierre Ngendandumwe umushikirangoma wa mbere. Umuganwa Ignace Kamatari ari mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka mushasha w'amafaranga wa 2026 ushira 2027 buca utangura kuwa mbere mu Kakaro 2026. Mu gihe umugambwe Sahwanya Frodebu incungu ya Demokrasi Melchior Ndadaye na bagenzi we bagandaguranywe baturukamwo utabajijwe umuryango w'amaraso hamwe n'iyindi migwi y'Abarundi
iyo ngingo igafatwa na CNDD FDD gusa. Umugambwe Sahwanya Frodebu umenyesha ko iyo ngingo ishobora gucanishamwo abarundi hakubunga. Ugusubiza hamwe kubw'umugambwe Sahwanya Frodebu ntigukorwa hakoreshejwe ikumirana canke igikenye, gukorwa biciye mu kumviriza, kubaha no kumvikana. Umugambwe Sahwanya Frodebu ukaba usaba ko ishigwa mu ngiro ry'iyo ngingo ibangirwa habanze habe ibiganiro bihuza bose kuri ico kibazo nkoramutima ku gihugu. Bamwe n'abandi bakaba badatangazwa n'iyo ngendo y'ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD FDD yo gufata ingingo atawe igishije inama. Iyo ngendo ngo niyo yamye iranga ubwo butegetsi. Abarundi ku bwabo ngo barakwiye guhaguruka bagashiraho ubundi butegetsi bushira imbere ibiganiro imbere yo gufata ingingo zihambaye zerekeye igihugu, kuko ukuganira kiri mu vyubaka demokarasi. Mu buhinga bw'ivyuma babanza batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radiyo Haguruka. Imvugo y'umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye ku vyerekeye abigisha bariko baja hanze igaragaza ko muri CNDD FDD batabona ingene bashobora gutorera inyishu ingorane umugambwe CNDD FDD wakwegeye abarundi. Abanyagihugu babishikirije inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye avugiye ko ukugenda hanze kw'abigisha atangorane guteye, kuko hasanzwe urutonde rw'agateganyo rw'abarindiriye guca bashigwa mu bibanza abagiye bavuyemo. Aha rero abanyagihugu bavuga ko bategerezwa kumenya ko CNDD FDD idashobora guteza imbere igisata c'indero. Abarundi ngo baheze barondere abandi bategetsi bashobora gusubiza akanovera ubumenyi mu mashure. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Abanyagihugu bavuga ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD bibaza ko ugutorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu ku ntwaro yabo ari ugukora ibishoboka byose abanyagihugu bagaherera inyuma y'igihugu. Ni mu gihe umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye aherutse kumenyesha ko igenda ry'abigisha kurondera akazi hanze y'igihugu karimwo akarusho atangorane biteye mu gisata c'indero mu Burundi. Uwo mushikiranganji akavuga ko abaca babasubira basanzwe bari ku rutonde rw'agateganyo. Yamara abanyagihugu bavuga ko umunyeshure yigishijwe n'abigisha batandukanye mu mwaka umwe w'ishure bifite ingaruka mbi, kuko abo bigisha bose bataba bafise urutonde rumwe rw'ivyigwa bakurikiza hamwe n'ubumenyi bungana. Imvugo ya Ntahontuye umushikiranganji wa mbere ngo yerekana ko muri CNDD FDD batabona ingene bazotorera inyishu ingorane wasutse mu Barundi. Inyungu zabo ngo nizo bashira imbere, kanatsinda n'amashirahamwe arungika abarundi hanze kurondera akazi ngo nayo abategetsi bakomoka muri CNDD FDD. Uyu munyagihugu twahinduye ijwi mu mukurikire. nagira ngo icyo mvuze kuri iki kintu umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye yavuze ku kijyanye n'uko atantambamye babona mu gihe hariho abariko bava mu gihugu bagenda bata akazi, na cyane cyane abarimu bata akazi bagenda kurondera ahari akazi kabazanira akarusho mu mahanga. Ugerageje yo kumviriza ingene umushikiranganji wa mbere yabivuze, biragaragara ko muri CNDD FDD batabona ingene bashobora gutorera inyishu ingorane umugambwe CNDD FDD wataye mu Barundi, wataye muri twebwe abanyagihugu. Uko ubwabo bibaza ko gutora umuti w'ibibazo biri mu banyagihugu ari uko abanyagihugu boherera hanze. Niko bo babibona. Urumva ko yavuze ati birimwo akarusho. Ibi rero bifatanye na bya bindi by'uko umugambwe CNDD FDD bo bama bariko bararaba inyungu zabo mugabo batiga ku nyungu z'abanyagihugu n'igihugu.
ni kuvuga mu mitwe yabo harimo ikintu cya bizinesi gusa, baraba ico babikuramo, kuko uravye n'arya amasosiyete arungika abantu hanze, aya mashyirahamwe arungika abantu hanze ni ay'abadede gusa. rero ibyo udatahura icyo urimwo n'ico uriko urarondera gushikako ntushobora kumenya ko iyo emikasiyo ishobora gukwega ingorane. Fata nk'akarorero ku barimu bagenda, twebwe tukiri ku ntebe y'ishure baratwereka ko nko mu mwaka wigishijwe n'abarimu badasa nka batatu canke babiri uza kubihomberamo, kuko umwigisha uyu afite urutonde yigishako, uza gusanga atafise urutonde rwo kwigisha n'ubwo uwo yari yaguciye imbere ubwa mbere yari afise. Ivyo rero bikaca biza bigahungabanya umunyeshuri. Rero kuri ivyo je novuga ko atari ukutamenya uko bari, ico bari, n'ingene ibisata by'ubuzima bw'igihugu vyotegereje gutunganya. leta ngo iri ikwiye kubona ko iri kwihomba abigisha bafise uburambe mu kazi, igaheza ikicara ikiga hova amafaranga yo kongera umushahara w'abo bigisha kugira bashobore kubandanya akazi. Mu gihe leta itabikoze gutyo, abarundi ngo bakwiye guca bamenya ko ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD budashoboye guteza imbere igisata c'indero. Uyu munyagihugu agahamagarira abarundi kuva hasi barondera abandi bategetsi bashobora gusubiza akanovera ubumenyi mu mashure. ahubwo nyabona nk'umunyagihugu mutoyi mbona nk'umushikiranganji wa mbere na leta yiwe botegeza kuca bicara hamwe bagatora bakavuga bati ko turiko duhomba abantu bari karivye bari bamaze no kugira experience mu bijanye no kwigisha, akaba ariko baraca akazi bagenda, tubongere umushahara kugira ngo nabo barabe ko boba mu buzima bwiza, kuko nabo nyene iyo bariko bararondera kudugirizwa amaprime barabyicarira hama bagasaba mu nama nshingamateka ikiga ahantu hose hashobora kuzanana uburyo bwo gufata neza abarimu, kuko nimba hagiye abarimu bari bafite experience bagaca batangurana abatari experimente, numva ko ari uruhombo rudasanzwe kandi biza kugira ingaruka mbi ku munyeshuri. Ikindi naco biyobagiza avuga ngo bafise ngo liste d'attente. Iyo liste d'attente iyo aba yari iriho ntiboretse ngo hagume ku mashure menshi ari mu gihugu igitigi nyamwinshi c'abarimu ari abakutakivi, ari abakorerabushake. Ibyo rero bikavyerekana ko muri ya vision 2040-2060 bariko bategura ukwiga ku kibazo c'indero ingene hoba amelioration muri CNDD-FDD ntakiriyo. Aha rero abategereza kuca tumenya ko tutegereza gukora ibishoboka vyose kugira ngo turondere abazoza gusubiza akanovera ubumenyi mu mashure, kuko ibiriko biraba uyu munsi ni ukuri birateye agahinda, aho umunyeshure agiye kurangiza, mbere n'ugiye kurangiza kaminuza adashobora gutena iminota 5 ariko arashobora kwisigura mu rurimi mvamakungu, udashobora kumubwira uti fasha mugenzawe, fasha muteye wawe umusigure iki kintu, ugasanga nta kintu na kimwe ashobora kumufasha. Uca wiyumvira none Uburundi turiko tugana buva hehe? Mu gisata nyene c'indero akazi gatangwa ku bari mu mugambwe CNDD-FDD gusa, abanyagihugu bakabona ko ari yindi ntambamyi iri mu zituma igisata c'indero kidashobora kunaguka ku butegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Iyindi ntambamyi mbona ni uku kuntu aho kuraba abarimu bafise ubwo bushobozi bwo kwigisha bamanza kuraba appartenance politique, bamanza kuraba opinion politique, bakaraba ati uwo muntu turi kumwe canke ntituri kumwe. Ibyo rero ni intambamyi biri mu bibangamiye iki gisata c'indero mu gihugu cacu c'Uburundi. Igihe kizoba kikiri politize ukuri twebwe abarundi twamenya ko ataco dushobora kucitegako. Urumva ko naho bogutora inyishu bavuga bati abarimu nibagende tuce dushira abari kuri liste d'attente, aho naho nyene nta kindi bazora batari appartenance politique, ababishoboye boje gutanga ubumenyi bakazoguma bakutanira ngaho. Rero navyo ikibazo kidasanzwe tukiri muri CNDD-FDD tubona kitazokosoka, tukiri mu ntwaro ya CNDD-FDD turabona ko bitazokosoka. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye, ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira. Imana ibandanye kubarinda, ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha.